uvuze uti nzobadunganira Tanganyika woyishobora kwiduza uri umwe ariko mugiye hamwe birashoboka je nababwiye nabona niko ndatebura ntiburya Tanganyika yoduga murabaza abanyakaruzi bo muri komine Bugenyuzi twaragiye hamwe twese nabo turaduza Tanganyika akaboga kariyo hari Bugenyuzi iyo uvuze ikintu vuga uti tuzokorana ibi ntuvuge ngo nzobakorera ibi ntavyo woshobora urumwe uyu ahiganirwa intebe y'ubushinga amateka mu Kombozi yaririmbye neza avuga ko ari uguhiganwa atari ukunyinyana kandi ko kumutora kutamutora si ikibazo no kumutera ikibazo yabivuze neza kudatora umugambwe muna n'ubu rero nagandabwiye ko turiko twita ku rutare kugira ngo igihe c'imyamamazo cose ntihagire uzovuga ngo nabuze gundi yarose turiko dukora ibishoboka murabona imiduga kubu iriko irazana igitoro dushaka yuko erega ingorane dufise ibigega tubifise hanze guseha rero ntimugire ngo biroroha muga murabona yuko tumaze iminsi imiduga iguma icana ko isehizana twifuza ko mwotangura imyiyamamazo muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kuba ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya gatandatu hepfo ya lycée municipale Kamenge aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 cyangwa mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi. Rero harageze ko dusoma kahise kacu neza hanyuma tuve mu vyiyumviro byazanywe n'abakavantara kugira ngo baducemwe imigwi. Twebwe twabonye ko imigwi bitiriye ubwoko itagira intara itagira ururimi n'umutware. None ko ingabo zitagira umutware bazita impehesa, izo mpehesa zarashoboye gutunganya urugamba gute zitagira aho zije ziva nakizigenza azigomora. Tureke kubideha. Abakavantara bigishije abarundi gutwaza igikenye. Uwushikiriye intebe y'ubutegetsi agaca cinyiza abandi. Ntiyasubira kurongora igihugu ku neza y'abene gihugu bose. Nico gituma banyinyana kugira ngo uhashitse aca bo wica gakiza nk'uko umukoroni yabigenza. Abanyinanira ubutegetsi hagize ubushika ko yacarondera gucuvya ababona ko bakanura bohava bamurabira mu isahani igihe yigaruriye itunga rusange. Kwigarurira itunga rusange navyo bikaba biciye kubiri n'intwari bereye, intwari haranira neza y'abene gihugu. Gusubira gutunganya intwaro y'igihugu ibereye abene gihugu Burundi yabaye indya igamira abarundi cyane cyane abize amashuri menshi. Ibi ndabivuze kuko usuzumye neza inyifato yabo bize amashuri menshi ugiye kwiga wamengo agiye konka ururimi rwo kurya ivy'abene gihugu atacamira. Urose urupapuro rw'umutsindo wamenga ni murekarengane aje kurya igihugu akibagira ko ivy'igihugu ari ivy'abarundi bose. N'ubu turiko turavuga hari abagifise ako gatima inyuma y'imyaka 63 Uburundi bwikukiye. Mubize benshi vyarabananiye gutegera ko umugabo ari urya ikiremve acira sheko. Iyo umuntu ari ivy'igihugu agahembwa impembo ata kintu kiboneka yakoze bitera inzigo bene vyo cane cane ababona ko ico kibanza arimwo nabo kitobaroka. Abatize bobo baca bituna bugatondera. Ni ngaho havuye injyane. Abize bashitse mu bibanza bagatoteza abize basigaye inyuma. Nico gituma
mwumva mu gihe ca Frodebu yagendera ku civugo ngo nta mwana n'ikinono dusabikanye. Biraboneka yuko rero ico gihe hari abarundi bari batuntuye. Mbere n'igihe umugambwe Frodebu watsinda mu 1993 incungu ya demokarasi yavuze ati ashi ngo nimwiruhutse. Biboneka yuko rero Uburundi bwari bwaraseserewe. Abasigaye inyuma rero babona ko batazoshikirwa, nabo bavuga ngo duhe natwe turye. Kukaba nkako iyo ubaye umukire kubera kugize igihugu ata kintu kiboneka wakoreye abene gihugu, ababibona rirabamunga. Nico gituma ku indongozi ari ukugaba ukerekana ico wakoze. Barundi mwese bavukanyi, izi nkomoko z'injyane mu ncabwenge ntizashikiye abarundi gusa, akari mu mpene kari no mu ntama n'ahandi vyarabaye. Ariko aho kuryana abandi baguma bicarana bagatora umuti w'imvo z'injyane. Umuti batoye niwo muti natwe twatanguye kunywa. Ubwa mbere uratururira, ariko ubu turatanguye kumenyera. Ni intwaro ya demokarasi. Demokarasi nkuko tuyumva tukayitegera n'umuti mwiza wo gukiza ingwara ituma abanyepolitike bamara ntaryo bariko barajyana. Demokarasi ituma bene gihugu bitorera indongozi babona zibushitse zaranira neza ya bose. Kubijanye n'indongozi zibikwiye, ijambo ry'Imana ritubwira ko abakwiye gutorwa boba, dufatiye ku mpanuro Yetiro yashikirije Musa mu gitabo c'Ihunguka, niwe yavuze ati uzoheza urabe mu gihugu cose. Ndasubiramo ngo uzoheza urabe mu gihugu cose, si mu ntara imwe. Ngo uzoheza urabe mu gihugu cose abagabo b'intwari bubaha Imana, bakunda ukuri, batarya igiturire, ubagene bababere abakuru. Mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa naho nyene hari hakenewe abantu bo kwitaho abapfakazi. Niho babwira abantu bati bene wacu nimwitorere muri mwebwe abagabo 7 bavugwa neza, buzuye umutima mweranda n'ubwenge, tuzobagenere ico gikorwa cyo kwitaho abapfakazi. Muvyumve neza ngo nimwitorere muri mwebwe nyene abagabo 7 bavugwa neza, buzuye umutima mweranda n'ubwenge. Erega natwe nico nyene twajeko, abarundi bitorere muri bo nyene abagabo bavugwa neza, buzuye umutima mweranda n'ubwenge. Abo nibo babereye gukora igikorwa cyo gutunganiriza abene gihugu. Ibi byose rero birerekana ko umukuru w'igihugu nka Musa yategereza kugena indongozi zorongora abandi, kandi n'abene gihugu nyene barafise uburenganzira bwo kwitorera muri bo aboshingwa ibikorwa vyo kubaramira. Ariko igitegerezwa ni ingene indongozi yoba imeze. N'umugabo canke umukenyezi w'intwari akunda ukuri, avugwa neza kandi atagira igiturire, ategerezwa kuba yubaha Imana kugira ngo aharanire agateka kazina muntu. Uwipfuza amajwi ku bene gihugu, ngibi ibikwiye kumuranga. Demokarasi rero iha uburenganzira abene gihugu yo kwitorera. Demokarasi iha ubutegetsi abene gihugu. Ubwo butegetsi babukoresha mu gucungera kw'inzego zikora neza no mu gushinga amabwirizwa, bavyikoreye bonyene canke baciye kuba baserukira bitoreye. Abaserukira bene gihugu nibo bashinga amateka. Abo bashinga amateka ni intumwa za bene gihugu. Nico gituma bategereza kuba ari abantu baba mu bene gihugu kandi bashobora kubumviriza kugira
ntibatirigane kwishaka rya bene gihugu. Abashinga amateka bategezwa kumva ko ari intumwa kandi izo ntumwa zibana n'abene gihugu kugira ntibatirigane kwishaka rya bene gihugu. Kubera ata muntu yamara imweranda barashobora kugutora uyu munsi ejo ukabahinduka canke bagasanga barakwihenze ko kubera atawuza kari mu mutima w'umuntu. Niyo mvo ituma uko imyaka itashe abatowe bagaruka kwitoza kugira ngo basuzume ko bakira bizigirwa imbere y'abene gihugu. Utacizigiwe nawe baraheza bakamusubiriza. No muri bajya ba defiye nabonye abisubirije mugahari nabo ntabonye, byerekana yuko ari yindi ntambwe nshasha. Abizigirwa barasubiye kuba bizigirwa ariko hari nabo ntabonye. Demokarasi kandi ishinga igihugu kigengwa n'amategeko kugira ngo umwene gihugu wese akingirwe yongera atunganirizwe atakwihinguza. Mu gihugu kigengwa n'amategeko agateka k'umwene gihugu ategerezwa gukingirwa ahari hose, n'uri mu mahanga ategerezwa gukingirwa. Icyaha naco kiramutse gikorewe umwene gihugu, uwagikoze ategerezwa gukurikiranwa agahanwa. Ako niko gateka kazina muntu. Mu ntwaro ya demokarasi ntawuja hejuru y'amategeko, bose bayubahiriza kumwe akabakingira kumwe. Mu gihe mu gihugu hazoba hakiriho umwene gihugu adakingirwa cyo kimwe n'uwundi, muze mumenye ko tutarashika mu ntwaro ya demokarasi. Mu ntwaro ya demokarasi umwene gihugu wese arishira kizana, nta umuhonyora ku gakanu kandi nawe nyene ntawahohotera. Nico gituma bavuga ko umwidegemvyo w'umuntu ufise akarimbi nako kakaba araho umwidegemvyo w'uwundi utangurira. Utwo twiza we urondera umenye ko na mugenzi wawe aturondera. Nico gituma akarimbi ari ukubahiriza mwene wanyu. Muri demokarasi ukwidegemvya kwa muntu ntigutuma tyoza agateka k'uwundi. Uwurenza akarimbi wese arahanwa n'amategeko. Muri uwo mwidegemvyo nyene umurundi wese arafise uburenganzira bwo kungurunani n'abandi kugira ngo bakomeze ivyiyumviro vyabo. Nico gituma mu ntwaro ya demokarasi imigambwe ari kimwe mu bimenyetso vya demokarasi. Intwaro ya demokarasi iha uburenganzira umwene gihugu bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe, mbere akagira n'uburenganzira bwo kunegura ibitagenda neza. Niyo demokarasi. Ni muri iyo ntumbero rero mu gihugu kirangwamo demokarasi abene gihugu bishingira bo nyene amashirahamwe, yaba ayakurikirana ibijanye n'agateka kazina muntu, yaba yakurikirana ingene igihugu kiriko kirarongorwa canke yarangura ibijanye n'iterambere. Mbere n'amashirahamwe ajanye n'ivyo kwemera nayo nyene aremererwa gukora. Haraba kandi n'ibimenyesha makuru vyigenga kugira ngo abene gihugu baronke aho bavugira. Kira noneho n'uburongozi bw'igihugu buratunganya amanama mu bisata bijanye n'ubuzima bw'igihugu kugira abene gihugu bakurikirane neza ingene igihugu kiriko kiratera intambwe mu buzima bw'abene gihugu. Bavukanyi barundi bene wacu, ahatari demokarasi usanga batemera ko abahiganwa baba benshi, mbere ugasanga abanyamigambwe bitana bakeba kuko bataratahura icarico demokarasi. Uno munsi twumvise ubuserukira imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, ariko aravuga ko hariho abadashaka ko iyindi migambwe ikorera aho baherereye. Naganda bamenyeshe yuko iryo si itegeko ry'igihugu kandi abo babigwanya amategeko y'igihugu nayo ategerezwa kubagwanya. Turazi yuko hariho abantu b'intagondwa, hariho abantu b'intagondwa muze murabe, hari n'abantu aho bari hose barangwa no kwama bariko baratata nabo bahereranye. Muzobabona abantu aho bashitse atakindi kihavugwa atari imishamirano.
mwene abo rero n'abantu bafashwe n'agashetani kadashaka kubana neza n'abandi. None rero iyo ako gashetani yakubujije kubana n'abandi, ni vyiza ko amategeko acakora bagahanwa. Ndabagabishije rero ubu guhera ubu muze mubimenyesha hakiri kare, kandi abo bose bagwanya demokarasi bazohanwa. Ivyo muriko murabona hariho abantu banyengeterewe kubera kahise kabi, no muri kahise ku Burundi kandi ka hafi ibintu ntivyamye bimeze uko mubibona. Aho abahiganwa mu migambwe itandukanye bicara hamwe bakaganira bahuza atawutera uwundi miragwe canke ngo amucire imizi kuzimu, ivyo ntivyamyeho. Nta numwe ayobewe ko mu bihe bishize iyo amatora yegereje abarundi imitima yaja mu kirere. Iyo amatora yegereje wamengo na karyo kufitiye akazikira mugenzi we ko kumwambura agashambara akamuremeka intebe ishushe. Igihe c'amatora wamenga na karyo shetani rose ko gucanisha mwavukana, kuko wamenga inkono y'urwanko irahiye. Ivyo vyose nta kindi vyavako atari kagatima k'ubugunge kaba karanze abariko barabarongora, hanyuma rero abandi bakagira mero ko nabo bagira bashikirwe ngo batambikize itunga ry'igihugu. Uno munsi birahimbaye kubona abarundi bariko baratahura ko ihiganwa rya politike atari hezanyayo, bakumva ko amapolitike ahera igihugu kigasigara. Ibi bitwereka ko tumaze gutegera intambwe ishimishije muri demokarasi. Bitwereka kandi ko twatahuye ko ubutegetsi ari ubw'abenegihugu. Ariko rero umwumvikano haboneka mu gihe nk'iki uravana nuko uko bukeye uko bwije intwari ibereye iguma ishinga imizi. Aho hambere abahora bari ku ntebe y'ubutegetsi ntibemera ko hari uwo basubirira, kuko babona ko babogojwe ku ntango bari batambikijeko. Abari ku ruhande nabo amatora yavyura meru yo kuja gutambikiza kuri iyo ntango. Nico gituma no mu mpari zabereye iyarusha mu biganiro vy'amahoro basanze imvo z'injyane zabaye mu Burundi ari injyane zabaye hagati y'abizigitirira ku ntebe y'ubutegetsi kandi ataco bamariye abenegihugu n'abashaka nabo gushika kuri iyo ntebe. Umuti rero basanze ari uko hoshingwa intwaro ya demokarasi kugira hashike ku ntebe y'ubutegetsi abitorewe n'abenegihugu atagikenye n'agahotoro. Basanze kandi hategerezwa gutsimbatazwa intwari ibereye mu gihugu kigengwa n'amategeko kugira ntihagire uzokwitwaza ubutegetsi mu gucinyiza abarundi no kuhigungirako ivy'igihugu. Uwundi muti ukinga injyane mu gihugu nuko hakomezwa imigambi y'iterambere ituma umurundi wese arya akaryama atunga agatunganirwa. Ni haba uno munsi dushobora kwicara hamwe nagenda babwire ko ari uko twatanguye inzira y'iterambere, aho dushaka kuduza kugira ngo umuntu wese aronke icyo afungura ntihagire abaryanira ku isahani. Tumaze kubitegera urwaruka rwaragiye hamwe rwose, kuko ubu ntawe ukironka urwaruka aja guhenda, kuko ubaho ubuzima buri baramaze kuhabona. Iyo tutatangura iyi migambi y'iterambere n'ubu tuba tukiri kwa kundi, kuko aharaye inzara hazinduka inzigo. Birahimbaye kubona umuntu asigaye abona ko abo bahanganya atarabasi, ku buryo batanguye urugamba rwo kwiyamamaza, bahoberana kujya kw'abakinyi b'umupira, batangura urukino babanje kuramukanya bakarusozera bahoberana, bazirikana ko haburana babiri hagatsinda umwe kandi kuwutsinzwe badatsindaho. Erega abakinyi bobo baba bariko barakina bahiganwa ngo batsindane, muga baramenya ko badatsindaho. Ariko amatora sukubanguranya amatati hagati y'abitoza, no guhitamwo uwuje imbere abandi.
ndakengurukiye cyane umwe mu bahiganwa uyu ahiganirwa intebe y'ubushinga amateka Mukombozi yaririmbye neza avuga ko ari uguhiganwa atari ukunyinyana kandi ko kutamutora si ikibazo no kumutera ikibazo yabivuze neza kudatora umugambwe muna udatuye Mukombozi n'ukuri si ikibazo no gutera Mukombozi ikibazo ntaba anesheje abatowe gusa abarushije abo bahiganwa ntiyoheza rero ngo akindage ubutatowe ahubwo yoja kumugumbira kugira ngo amusabe kuzomushigikira mu bikorwa agiye kurangura. Ni muri iyo ntumbero mbere twabakoranirije hamwe mwese mugiye kurondera amajwi kugira ngo dushware imitumba dusezeranye ko tutagiye guhanganira mu bene gihugu ahubwo tugiye kubashikiriza imigambi kugira ngo nabo baronye ingene bihitiramwo. Niyi mvo yatumye duhurira ngaha kugira ngo twese tugende turi bamwe, twese turi abarundi. None rero barundi mwese bavukanye muravyibuka ko hari kwigerekerezo ry'indwi Kigarama umwaka wa 2024 aho twatera igikumo kwigenekerezo rihamagarira bene gihugu kwitaba amatora y'abashinga amateka bakenguza amateka abajenama b'amakomine abajenama b'imitumba n'amakartie hamwe n'abakuru b'imitumba n'amakartie. Kuri uyu munsi uri hejuru naho twateye igikumu kwitegeko ryugurura icese ukwiyamamaza kw'abagiye guhiganirwa ibibanza by'abajenama b'amakomine eka n'ivy'abashinga amateka. Twashaka kubamenyesha ko ibikorwa byo kwiyamamaza bizotangura ku igenekerezo rya 13 Rusama birangire ku igenekerezo rya 2 Ruheshi 2025. Turizeye ko ico kiringo gikwiye kugira umuntu abe yashoboye kuzunguruka intara zose zigize igihugu cyacu. Ariko rero kubandwa ntikugoye nko kurigumya. Mbega mwebwe mugiye guhiganwa mutwemereye iki kuva ubu mugiye kwiyamamaza ku munsi w'amatora n'inyuma y'amatora? Mwamaze kuvyivugira amatora ntakabe akaryo ko gucana intege nk'uko umenga urukino ruraheze. Abahiganwa bame bafise kumuzirikanyi icabene gihugu bakeneye ko kandi bamenye ko uba barundi bakanuye uzotirigana ashobora no kuhahombera amajwi. Mugwe muzirikana iyo umusore agomba kubaka urugo ntibikwiye gusa kubwira umwigeme ko mukunda. Umwigeme akeneye kumenya imbonakazoza y'urugo bagiye kubaka. None namwe mugiye guhiganwa ntimwibaze ngo mugiye kubwira bene gihugu ngo ndabakunda. Babwira imbonakazoza mufitiye igihugu cyacu, babwira imigambi ibateza imbere. Mumenye neza ko uba barundi bazi imbonakazoza y'u Burundi. Ivyo mukora byose mwame muzirikana iyo ngingo. Ubu bazobabaza ico mugiye gukora. Uzokwemera ubuki ategeka nawe aramenya ko ubu twese tuzinanye kuko dusangiye ikivi. Hari uzogenda yemera ubuki ategeka. Bijya abiraca intege abene gihugu batora. Abagira batogwe bumve ko ari ndongozi. Ufitiye iki imigambi ufise bwirushe kuri ryambano akazoza niyihe kandi yo tunyarutsa gushika ku kivi. Tuze turibukanya kugira ngo turabe umukenyuro wo kwiyamamaza. Ngira ndabaha imikenyuro rero kuko jewe ndi wa mwese kugira duhane imikenyuro. Igihe Yohani yariko arabatiza yariko yamamaza ubwami bw'ijuru, ishengero ryaraje rimubaza riti none twokora iki? Nawe abishura ati kora ibikorwa by'urukundo.
abatoza kori nabo baraza nabo barabaza ico bokora abishura ati ntimukake ibirenga ivyo mwabwirijwe. Abasirikare nabo baraza abishura ati ntihagire uwo mutwara utwiwe n'impaka canke uwo munyanganya kandi mubumbwe n'impera yanyu. Namwebwe rero mugiye kwamamaza iterambere ry'Uburundi, mugiye kwamamaza iterambere ry'Abarundi. Bazobaza bati wewe ko tubona ataco twokurabirako ufise uzotumarira iki? Abiyamamaza muravyumvise. Bazobaza bati wewe ko tubona ataco twokurabirako ufise uzotumarira iki? Nimwitegurire iyo nyishu. Uwo n'umukenyero wa mbere ndababwiye. Tegurire iyo nyishu. Abagiye kwiyamamaza mumenye neza mu bihe tugezemo mu Burundi ntidukeneye indongozi zo kubungabunga gusa ivyo basanzeho. Dukeneye indongozi mboneza zibona neza iyo zijana igihugu. Muragabe rero mugende muzi ibiranga indongozi mboneza kugira muhindura Abarundi ntibabe ababakurikira gusa ahubwo baba bo mujana. Ntibabe nka bamwe bakurikira Yesu kubera yabahaye imikate bakarya bagahaga, ahubwo babe abarondera kumwe namwe Uburundi ca gihugu cifashe, ca gihugu giteye imbere. Mugiye kubahindura ntibaze bakurikire kuko mwabasororeye amacupa, babakurikire kuko bazi ko mugiye gusangira ikivi. Rero nuwari kinebwe ubu mwe mugiye kwiyamamaza mugiye kubahindura ntibabe babandi bashaka ibikate gusa ngo barye bahage, ahubwo babe babandi mugiye kuronderera hamwe bwa Burundi buteye imbere ca gihugu cifashe. Kwiyamamaza benshi bavuga ngo nzobakorera iki niki, abo twarabonye ko arababeshi. Abene gihugu badakoze nta na kimwe twoshikako. Uvuze uti nzobadunganira Tanganyika woyishobora kwiduza urumwe, ariko mugiye hamwe birashoboka. Je nababwiye mwabona niko datebura ntiburya Tanganyika yoduga. Murabaza abanyakaruzi bo muri komine Bugenyuzi twaragiye hamwe twese nabo turaduza Tanganyika ubu akaboga kariyo hari Bugenyuzi. Iyo uvuze ikintu vuga uti tuzokorana ibi, ntuvuge ngo nzobakorera ibi, ntavyo woshobora urumwe. Ntagira bazobesha rero. Twe dukeneye uvuga ati nzokora iki kugira dushike kuri rihangiro. Tuzojana twese. Kubera umwe wese afise ukwishira n'ukwizana mu myiyamamazo, ikiringo c'imyiyamamazo naco nyene kigengwa n'amategeko ngenderwako. Ubwa mbere bwobwo abarekuriye kwiyamamaza ibibazo by'abajene kwiyamamariza ibibazo by'abajenama b'amakomine n'ivyo bashinga amateka n'imigambwe inani z'imigambwe n'abitoza ku giti cabo bemerewe n'umugwi wigenga w'igihugu ujeje gutunganya amatora mu Burundi. Abo nabo basabwa kugira ibimenyetso kugira ntihagire abatobera igihe bari mu myiyamamazo. Erega hariho abantu b'intovyi ashobora kuzogutobera, nico gituma utegerezwa kubuzwi kugira ntihagire ugutobera. Ubwa kabiri ibikorwa vyo kwiyamamaza bizoba imisi yose kuva isaha 12 z'igitondo gushika isaha 12 zo ku mugoroba. Ariko turirinda gusanga abantu ku kivi kuko koba ari kubasamaza. Ubu Abarundi baramaze kuja ku kivi, hariho abatazokenera kuza hariya ku kibuga, ahubwo bazobirabira mu nyamakuru batashe kuruhuka. Muririnda rero kuja ku bikorwa by'abantu ngo mugiye kwiyamamarizaho kuko mwamugiye kubasamaza. Ubwa gatatu ibibanza mwiyamamarizamwo bitegerezwa kuba bizwi kugira abajejwe intwaro bashobore gutunganya ibijanye n'umutekano w'abiyamamaza, ndetse kugira ntihagire abatora ikibanza kimwe mu kiringo kimwe. Nico gituma ivyo muzokora vyose mubikorane n'abajejwe intwaro. Ubwa kane abiyamamaza babikora mu rupfasoni rwamye ruranga Abarundi mu kwirinda gutukana no kwambikana ibara. Abene gihugu nibo bazi umuhizi botora atawurinze kubakevya canke kubatera ubwoba.
ivyo nivyo bikuru bikuru twovuga kumva yuko abarundi bategeza gutora bari mu rupfasoni kandi nobamenyesha yuko abarundi ntibatora umutukanyi niwaza gutukana ahubwo niho uzoba ugiye gutakaza amajwi kubera ko abiyamamaza mwese murekuriwe kuzokorana n'ibimenyesha makuru nashaka kandi nkebure abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru babwirizwa kumenyekanisha ibyabaye mu myamamazo mukuri no mukunganisha bose kuvuga inkuru ko yagenze gutandukanya uko ibintu byagenze n'ico abantu babiziko ibimenyesha makuru bitegerezwa kwirinda guha umwanya abasotorana bitegerezwa kwirinda kandi kuvuga ibidakenewe kudatangaza amakuru anyuranye n'inyungu z'igihugu canke yo guhungabanya umutekano w'igihugu kwinengesera bidasanzwe imbere yo gushira habona ivyiyumviro by'abantu kubijanye n'ivyavuye mu matora turizeye yuko amatora azogira inderetsi bazabibona neza turasabye yuko abarundi bokwemera gutohoza uvuze yuko hari byagenze nabi uvuga uti ni kuri akahe kazu k'amatora amatora ashobora kuba nabi ku kazu k'amatora kamwe mugantange ntababaye hose nico gituma mwotoza neza ziganderetsi bakabamenyesha neza ukuri kw'ivyabaye gutsindwa sukumenja nababwiye wewe ubonye warushijwe nta ngorane mu nda uwakurushije kuko igihugu kirabandanya aha rero iyo abantu babivuze nabi niho haca haza y'amajambo umumenyesha makuru mwiza yibaza imbere yuko asohora inkuru ati mbega ibingira mvuge n'ahari ukuri no kuri gukiza ubuzima canke no kuri gushobora kwica ubuzima abamenyesha makuru namwebwe muragaba muri ibihe kuko barashobora kubaryosha ibimenyesha makuru bitegerezwa kandi gufata kumwe abitoza bose mu kubaha uburenganzira bungana bwo gushira habona imigambi yabo ya politike kugira borohereze abatanga amajwi guhitamwo neza ukwiye gutorwa muri kino kiringo rero cyo kwiyamamaza no mu biringo vy'amatora amashirahamwe aharanira ineza ya bose asabwa gukurikirana ingene imyamamazo izoba iriko iragenda abo bazobona bariko baraca kubiri n'amategeko babakebure bagaruke ku murongo aha tubwira cane cane babandi bitwa ba observateur nibaze baraturabira kugira ngo nabo nyene bafashe mu gukebura abarengeje urugero nabo babashengeze kugira ngo bahanwe n'amategeko y'igihugu ariko ndasubiriye n'ubu kwihaniza uwe wese azotoba canke agahohotera abandi azohanwa hakurikije amategeko ariko muvyumve neza azohanwa hakurikije amategeko mugaragira nsaba abacamanza baze barabe kuko ubutavye amatora batovye kazoza k'igihugu barabe kakandi bita circumstance aggravante amategeko arashobora gukora muga nk'umuntu ashaka gutoba kazoza k'igihugu cacu naho bamucira urubanza barashirako akantu bita circumstance aggravante wamenje nico gitubasaba abacamanza umuntu azotoba amatora ako kantu baze bame bariko bakaraba amategeko ariko nako kantu kuko n'umuntu ashaka gutoba kazoza aho bizogaragara yuko biriko bigenda nabi dusavye ko vyovugwa kare ntihagira abavuga ari uko bahejeje gutangaza amajwi babivuge kare kugira ngo dutosore hakiri kare iyi nima yamamazo twuguruye icese igiye gutuma n'inshuti z'Uburundi zikurikirana cyane uko abarundi twifata mu mahiganwa ya politiki aha batanguye kuturaba kandi abarundi murazi ko mwaba muvuga ko turya dukaravye ntitwitere iceyi rero ngo duhave duhumanywa n'akamanyu k'umutsima turateye akamo abo bose barazishinga n'ineza y'igihugu cacu bakurikirane ibikorwa vy'imyamamazo
bibonere bonyene ubwabo ko abarundi twifatiye mu ntoki itunganywa ry'ubuzima bw'igihugu, batahure ko tutakiri babandi bavuga ngo fata ukuboko mve hasi, tutakiri babandi bashirira ku isahani ntamire, tutari bampekenyeramire. Aya matora niyagiye kugaragaza ico abarundi turi. None rero nabo bandi baturaba tubasavye kwirabira neza kandi ntibashikuze. Rero bavukanyi barundi bene wacu, imbere yuko dusozerera ijambo twagomba tumenyeshe kandi twemeze ko imyiyamamazo itangujwe icese uno musi izoba hubahirijwe ibi bikurikira. Nk'uko leta ari umuvyeyi wa bose, isaba inzego zayo ko zoguma ataho zihengamiye muri ino myiyamamazo kuva mu ntango gushika isozerwe. Abazokwitoza bose n'imigambwe yose baze bafatwe kumwe, na cane cane mu bijanye no gushobora kugira ijambo menyeshamakuru atawugunze uwundi. Indongozi mu ntwaro zigume ataho zihengamiye kugira biyamamaza bakore igikorwa cabo co kwiyamamaza bisungana ntaryo amabwirizwa n'amategeko vy'igihugu. Aha nagira ndasubiremwo muhumve, abajeje intwaro harimwo abahiganwa, niho rero tujya turabira ubugabo bwanyu. Burya n'abarya mubona bahagarikira inkino si ukuvuga yuko babuze umugwi bakunda, mugabo bategereza kuhabera abagabo bakabanguranya. None rero mwebwe mujejwe intwaro mukaba muri no kwiyamamaza, turabasavye dushimitse aha muhabera abagabo, kuko niho tujya tubabonere ko muri koko intwari, mukore atawe muhengamiye. Abagize inyabune nabo basabwa kuzoguma barikanuye kugira ngo amahoro n'umutekano bizogume bibungabunzwe, gutyo bamwe bahama bagabirije kuvuga ibitagenda neza babure ivyitwazo. Nagira kandi ndamenyeshe ikibazo mwavuze, murumva yuko leta ari imvyeyi. Nuno musi ndazi yuko ishirahamwe Sopebu ejo ryarahamagaye imigambwe kugira baje gutora igitoro. Nubu rero nagandabwiye ko turiko twita ku rutare kugira ngo igihe c'imyamamazo cose ntihagire uzovuga ngo nabuze gundi yarose. Turiko dukora ibishoboka, murabona imiduga kubu iriko irazana igitoro. Dushaka yuko erega ingorane dufise ibigega tubifise hanze, guseha rero ntimugire ngo biroroha. Muga murabona yuko tumaze iminsi imiduga iguma icana ko isehizana. Twifuza ko mwotangura imyiyamamazo atawuvuga ngo nabuze gundi yarose, amasitasiyo yose mu gihugu cy'u Burundi yuzuye. Nico turiko turagwana kugira ngo ntimuze mugire ivyo bibazo. Natwe ibyo twaravyiteguriye kandi ndabijeje, ndabona yuko biriko biragenda neza. Aho rero nabo bari muri Sopebu bakaba bari mu myiyamamazo, bamenye ko hari ikindi gikorwa nabo bagiye gukora, banyarutse imiduga inyarutse itangi igitoro mu ntara zose. None rero imbere yuko sozera kandi nagira nteri intege umugwi ujeje gutunganya amatora mu gihugu cacu, tuhagira ko tuwusaba gutunganya amatora wubahirije amabwirizwa n'amategeko. Muri kino giringo dutanguje icese igikorwa cyo kwiyamamaza, twagira twibutsa abarundi bose ko imirimo mu gihugu ibandanye ukuri kwamwe. Umwe wese abandanye imirimo ajejwe imuteza imbere, igateza imbere n'igihugu. Mu kurangiza turateye akamo kandi abenegihugu bose biyandikishije kwitaba isango ryo gutora amakarata y'amatora ku magerekerezo ya 12, 13 na 14 z'uku kwezi mu bibanza biyandikishirijwemwo nk'uko byamenyeshejwe n'umugwi Seni. Banyagubahwa rero mwese mukoraniye ngaha, twugurure urupapuro rushasha. N'uwacumuye ku gihugu yihane asubize ibintu mu buryo. Tureme uruvyaro rushasha kandi turuhe ivyo rukwiye. Turabibona yuko turiko turarema uruvyaro rushasha muri iki gihugu. Dukeneye yuko
abaruka ubu batazokura nk'uko twe twakuze dukeneye yuko bazokurira koko mu gihugu c'amata n'ubuki. Nico gituma mwese ndabasaba guhana amahoro, guhana urukundo. Muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo vyanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kuba ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge, quartier Gikizi, kujya 6 hepfo ya lycée municipal Kamenge, aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 cyangwa mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi.